Hano titi urashobora kwibutsa bariko baradukurikirana amahera wambariye? Mbogenda ama 5 million. Miliyoni 5 kuva hasi gushika hejuru. Yego. Yaruke nayo hajya kiriya gihe wari weshizeho ko mahera ngana gute? Yaruke. Ijya. Kana nayisize ko kuri 1 million. 1 million. Ndabona ko usanzwe ukora ibintu by'amafaranga gusa. Hadi haja buja mweki kila masiku mnanikuta niko na GPT zangu mkanigundua kivipi hapa tuko Burundi. Mko Burundi. Watu wanatazama Wamano TV ni Warundi. Aha. Nta kuntu mbere mnuja munsi ndibuka mwe mwankuse nibereye fasi niteneye umudemu ivire town. Ni mudemu nababwiye yitwa Digeriro muranjaniranye surprise. No. Stamp problem. Uvuga ati kidi gihe nitwagaruka hazo bikibazo. Mugarutse jaho ubwo. Ariko reka tugushimire cyane kuba wemeye ko tuyaga nubundi ntuzokwe. Reka tugushimire kuba wemeye ko tuyaga. Uzoduhigisha? Ubuhiri. Uzodukubita ubuhiri. Jewe ndafise bodyguard burya ntimumbone ngo naruku. Bodyguard nyene za burya nanegeje gushika muhira sinzi ko yabonye ni hagati y'impango nyene sinzi ko bibona. Yego. Rero no munsi sinzi ibintu byo biza guherera imbere yanje hari Flyboy murazi ko mwantumye Flyboy aho muti yavuye ngo yambaye miliyoni 4 ngo yakoze indirimbo ngo ku miliyoni 7 no musi ari imbere zanje mpamvu ndamubaza nenda mucakiye muri wa Flyboy mutse ndazi ntiyanga je arandi je asaza tukasa Flyboy Flyboy vipi kuniita barabara hivi hauna simu hauna namba yangu? Hapana mimi nikuona ukakuja huko mimi nasema tuongee kidogo tu kidogo mezene somya none gato oyinywa abantu nyene ntubona kara baransforo nyene abantu b'ingufu nawe uri muranforo Wamano TV reka okuzo ku Wamano Entertainment turita manoti promoter romete de somone behene kamera nzamane cyo mudashora kubona byo mudashora kubona ni cameraman Fisio Jaden Swift Francis super cameraman no musi na network controller yaduherekeje ravuga ati reka nje ikora ibyo bintu mugirira kuri terengene bemeze ni Master Venkos yaga so ndikume na Flyboy King Flyboy 11 ni King Flyboy 11 yes mwabonye ndamucakirije mwari mwavuze siye mutipe yavuze ngo ujya mutipe ngo yambarira ngo miliyoni 4 ngo yakoze indirimbo ngo ku miliyoni 7 ngo manosera mutukarikone kuri TV rero ndamubonye ndiko nize avuga ati reka ngenda mwakire gatatu yaje gatoye Flyboy mari komeze neza jewe mini ko bon urashobora kumera nk'urekana ni telefone tukayaga gatoye yo nta kibazo kwere hajya burya Wamano TV tra ibibazo bimpadika oya nta bibazo biguhadika tuyaga gatoya gusa ne kano gatoye sawa hajya wari kuva he cenda kubonye uzuko navuga nti cyemvuye mu kabare kugura Ranforce kugira bigende dawa Ranforce agiye Ranforce mu kirundo bushatse kuvuga inguvu nyene inguvu Ranforce wanakita dawa tangawizi kaguhanga he haje kagwa igihumbi yego none mugani bigutangaza ngo umusara nkwere akantu k'igihumbi oya je bivana je urumva ico niyumvisemo hajya tuvugana ukuri cyagihe wambwiye ngo wambariye miliyoni 4 sivyo wambariye miliyoni 4 urashobora kureka kunwa karaboreza hajya ntacyo kataboreza nta nakimwe wambariye ngo wambariye miliyoni 4 ngo wakoze miliyoni 3 ngo wakoze indirimbo miliyoni 7 yagiye ariko ntwari wambaye nkuko buhongira miliyoni 3 wambariye amahera ngana gute je unambariye 5 million miliyoni 5 tugire tuziharura noneho tubigaruseko yego fise n'indirimbo ibona ikaze yoyo irafuta indirimbo ibona yo bayita ntambira yo ndashobora kubacanira cyano yako Wamano TV no mutipe ragiye guyo turiko turakora no musambariye 5 million iyo ndirimbo imbere yuko tuyigarukako tugoma duharura miliyoni 5 wambariye tugiye tuziharure sawa duhere hasi ikirato ngaha jewe barampaye fagitire naratuye bamafagitire ibindi navyo ntavyo mbaza ntavyo nzi bamaye fagitire yayo mahera nyene none wabiguriye icane nko kunyene komple je nabaye bugende ndandura kuko ahantu tugurira uracagura ugashima usotse fagitire ucisanga ku meza ni kwandura tutabeshe isoko uguriremo bagita gute
jewe tena zigura muri Kenya ndabona nka ntibuka amanoti TV no muri Kenya muri Kenya ndakurira indege je mu kugura impuzu umugura impuzu ndakurira indege yego je ndurinze ndibuka igihe kimwe narigeze kubona ndabibutsa turi mu ntare y'ububanza navyibagira navuze ati ubanze ko mwari mwana no mutima mvuga ati reka tumugarukane kuri Amanoti TV maze bwa mbere twe twamuzanye muramukunda ngo aratera inkuru sana no musiri navuze reka ndamugarukane turi mu ntare y'ububanza baze kuba yankuye Bujumbura akanzara mu ntare y'ububanza yes wari ko uravuga ngo ugurira muri Kenya sivyo ndakwibuka igihe kimwe twarigeze guhura ufise ruke isara mu mutwe yagiye hirya ruke amahera yarahaye amahera yamwe imisi agahera karagabanutse nubona nawe nubu yanicuma sinkijya nicuma byarahaye hajya kugicuma bihuriye he n'umuziki bihuriye kuntu isauti rongoroka ntambira twagiye ni mirongo mikeya ntambira yo video ya irakaze bayita ntambira njohegwe nyongera ndakongere amahera zana rimwe nirindi mwongere amahera iwanje sikibazo yesa kujya ndi namahera none sigira n'igihumbi sindagendana ndagendanye boca bamfanye ndagwasheki gusa murasingira sheki umuntu akagenda kugira so turi ku ndirimbo ntambira sivyo indirimbo ntambira ushoboye kora kuva utangura kuyikora gushika uyiraye ndavuga guhera kuri audio gushika urangize video uyishire kuri YouTube uyirekure warasize kuri YouTube ndirimbo ndababwira ntirasohoka hasohotse audio yarasohotse video haracasaba ibintu haracasaba imitahe nyimisi imitahe yaheze none warayikoze video hari ibintu ntarashiramo ugira je sishakure kuri kintu kimara ariko audio yo warayikoze yarasohotse audio wayisohoye ku mafaranga ngana gute audio vraiment yarantwaye 500,000 wayikoreye muri studio bita gute jewe ni ya indi amazing ya narigeze kuyikubwira ni amazing yo muri ntuza ya Kenya niyo nkunda gukorera kandi nanone tubigarutse ko je sinkunda gukorera aha mu Burundi undi kubera umenga baratugara ka abantu irebo abantu batanashoboye je umbere ngo mba nkoreye muri Wasafi mbe ugo mupfiga aha mu Burundi uje gukorera muri Wasafi muri Wasafi kwa Diamond kwa Platinum tukutane naye tonge mugoma mukorana indirimbo canke uzoja gukora utumikie kwake lakini unataka kufanya nyimbo pale ndani ya Wasafi mwa ile lebo ya Wasafi nitumikiemo nyimbo moja hapo ndo fresh na rembo wa uku Burundi hapo ndo fresh ndazohura yano wa Murundi wacha anaitwa nani anaitwa anamuita Eliza Classic asanzwe n'umuproducteur ni Murundi wetu ego Amanoti TV murazije mwamye murondera muvuga tereka ndabazere Fryboy King Fryboy 11 ngo ni King Fryboy 11 kubera 11 hajya amazina agenda hana nibihe kuko ibihe vya kera hari abo umwami wa mbere akabo wa kabiri kuduga gushika ku 11 rero nanje kubera nabaye kubera ndi mu bami bagira 11 kuko nagize imyaka kwanza wanze kenda kubari yego yengira imyaka mfise imyaka 18 ntutangare ngo nuko mbona uko ngo ufise amafaranga mfise imyaka mike cyane amahera yagabanutse mw'iminsi ababosi banyikase ngo ati ngo mpombesha ngo muziki ndawuhombesha gose nagashona heruka gukora karahombye igesho turayigaruka ko banza umuhetse kumbarira nigituma burya hari byinshi bitagenda neza nico gituma je nk'imisi akarare kagabanutse nico gituma no kuduga umuziki wanje yabanje gutuza yes ntambira twitege video yayo ryari video muyitege mu ku kwezi turimo hajya King Fryboy uri umuntu tuvuge ukunda kuvuga ko ifitiye amafaranga yiwawe sivyo ukunda kuvuga ko ufise amafaranga none urafise umuntu asanda gufasha inyuma ku bintu by'umuziki nyene jabo waro babimfasha narabavuze mugabo baramvuye ko babonye udashoboye babonye umenga mw'imisi sinkifata nyene repetition ntushoboye muri make je gushobora yo je ndi wa mbere uri wa mbere yo mu muziki nka muntu arawozana nde hari Fryboy washuzana nta wundi basi nk'ukwe atana mwingine wakuzidia mimi nk'ukwegereza base nina wazidi ukwegereza base atana na umoja turashobora kubandanya n'ikirundi ariko uko turi mu Burundi nta numwe kweri nta numwe akwegereza basi uri wa mbere wewe wa kabiri ninde wa kabiri ntawe nzi nta numwe nzi yesu reka gukora show aheruka gukora show hajya show kwinjira yaranga kwinjira sha kubera je nkunda gukira ku ga promotion sempre yari maheri igihumbi gusa VIP ari 2000 yari 2000 washoye koronka amafaranga ngana gute jewe ntabeshe sho narose 300,000 y'inyungu 300 en total 300,000 yego nayandi hejuru nyene yongereye ko
20,000 desa senkani kuko narakoze n'icyo bita promotion barinjira kuko abantu bose bashaka bavuga ati mbe umustar Flyboy turamuzi arashoboye kandi n'umuntu arimba neza cyane burya agenda ashoboye kuririmba ntumve ngo ndiko ndavuga ngo nini na nini ivi na ifi King Flyboy ndabizi urazi kuririmba uheje kuturirimba indirimbo ntambira kandi ndaze na rap urayishoboye urashobora kubita ko imirongo mike ya rap Ego turapirega to Yesa bre papa beti hello baby uma beautiful kibasumba niwe rumuri gumutima uri kibasumba niwe nishakira kungumira ruhande hari byinshi nifuza ko twagumira baby wanje niwe nishakira sheri wanje yaga Yes, yini ba Manoti TV ranyita Manoti promoter o metre de ceremony behind camera nzamani vya mudashora kubona ni cameraman ndagufitiye Jadene Smith Francis super cameraman ro corrected des imbéciles yes muratse mwari mwavuze ati reka ndabazanire King Flyboy 11 ndamugarukane kuri ba Manoti TV ko kiriya gihe ndibuka twagusanze ahantu twagusanze hari mu ishamba kandi rero batubwira hajya hano ko ibintu ikorego hatari byiza ubu uracasubira gufata kajya kantu oya je ubu naratujije nyene hayo ibintu ndiko ndakora gusa iyo agisiyo nza nkorika ikazotoka mwene bwanyu muzompiga mu mbure niyondi kubw'ibikorwa nzo ndiko ndabarekurira urashobora kuzura rekora ntuze ndabibona ntaso yego yes iyo action uri kurakora nizo bukunjiriza amahera canke nizo nyinziriza amahera kandi ni business umuziki nawe urabizi nk'abatabitahura barabanza bavyige ko begera abakurambere babigisha yes none King Flyboy nk'akajambo warushaka kuvuga ariko ntigeze ndakubaza warushaka kuvugira kuri TV za Manoti TV raziko niyo TV ya mbere isanzwe irabwa na cyane mu ntara y'Ububanza ivyo biratswe none ntitwakwirwa turabigarukako nk'ikintu washaka kubabarira abantu bariko baradukurikirana n'inkigiki je ikintu no babarira abantu batawarambona ku bikorwa by'iwanje bogira intege nyinshi bakirukanga ku ma YouTube yacu YouTube yawe bayita King Flyboy 11 yes urashobora kuja kuri YouTube ukandika King Flyboy 11 King Flyboy 11 ukagira subscribe kuri channel yo ya YouTube ukanagira like ukagira na comment ku ndirimbo ziyo murumva ko n'umurimbyi asanzwe akora indirimbo ziri ku mitahe nikindi naco je burya hari ibintu mboje bimbabaza ngaha mu Burundi twe turabarundi turabyemera muga hari ikintu kimwe tubura twebwe urabona turakora imiziki bakaraba abanyamahanga kandi twe turashoboye kuririmba ndetse nabandi nabo ntavuze bose ndetse imiziki yacu iraryoshe kurusha nayo marebo wumva ateye imbere arashoboye kuririmba muga agenda babazwa n'abantu usanga kuri YouTube ari kararaba yandika abanyamahanga kuba aho kuraba abarundi biwacu ikintu ciza cyane abarundi ubwacu turashoboye yego nta mpamvu yuko utarabi ibikorwa byacu birateye imbere ababishaka rero bashaka ko umuziki wacu wogira agaciro nibabihere umwanya n'isa baze barajya ku ma YouTube batreshariza indirimbo zacu bagira subscribe abone ibintu bya channel zacu nyene barawa nyene mu basare twebwe nyene bateza imbere ndetse n'abandi burya abarundi turashoboye yes bakunze Manoti TV urashaka kubisaba ariko baradukurikirana amahera wambariye mbogenda ama 5 million miliyoni 5 kuva hasi gushika hejuru yego yaruke nayo hajya kiriya gihe warweshizeho ko mahera ngana gute yaruke ijya cyane nayisize ko kuri 1 million ndabona ko usanzwe ukora ibintu by'amafaranga gusa yes muga nico gituma nacinda babwira ati burya kubera ubunyene amahera agabanutse nyene hari ibintu nyene nkiyiga nyene gukora nongeremwo gusa mwe na mugaye muzondondera mu mbure ndaha nyene apa Burundi kwetu ariko ntaco twe ntidushobora kukubura kuko dukoresha television ntidushobora kura dukoresha television yes WhatsApp akunja Manoti TV jobona kuri kamera nyita Manoti promoter o metre de ceremony behind camera zamana ivyo mudoshobora kubona ni cameraman ndafise Jadene Smith Francis de super cameraman ro corrected des imbéciles mwakoze cyane kuba mwadukurikiranye warakoze cyane umunsi ugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe turabikora turaza kunezerwa ni wabikora nari kumwe na King Flyboy 11 ndebisa ko turi mu ntara y'Ububanza twe twabagarukana yo mustari wanyu musanze mukunda yes wakoze cyane King Flyboy kuduhumwe naho twagucakiranije kurarengana andi haja bujaje buja mweki kila masiku mnanikuta niko na GPT zangu mkanigundua kivipi hapa tuko Burundi mko Burundi watu wanatazama wa Manoti TV ni Warundi nta kuntu mbere murujya munsi ndibuka mwe mwankuse nibereye fasi niteneye umudemu ivire town ni mudemu nababwiye yitwa Digeriro muranjaniranye surprise no stamp problem uvuga ati kindi gihe ntitwagaruka hazo bikibazo mugaruse jaho ubwo ariko reka tugushimire cyane kuba wemeye ko tuyaga nubundi ntuzokwe reka tugushimire kuba wemeye ko tuyaga uzoduhigisha ubuhiri uzodukubita ubuhiri jewe ndafise bodyguard burya ntimumbone ngo naruku
bodyguard nyene za aburya nanegeje gushika muhira sinzi ko yabonye ni hagati y'impangu nyene sinzi ko bibona yego hajya rero undi munsi ntimuze musubira ahubwo yes mwakoze cyane kuba mwadukurikiye kuva mu ntango gushika mu mpera je bona kuri kamera ni Manoti Promoter reka tugushimire cyane wagize subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe utarabikora turaza kunezerwa no bikora kandi turarindiye subscribe yawe mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkamwe be blessed